Musicien ni avuga ati jewe ishengero rintwara umwanya wose, uvuze aba musicien bangahe muri korali? Uvuze wewe wenyene cyangwa uvuze nimba uri umupianiste, uvuze n'umubatteur, uvuze n'umu acoustiqueur, uvuze n'umu okay. Dufate ko muri chorale harimo abacuraranzi bangahe? Batanu. Twe turafatiye batanu. Kugira ngo utange ibintu bisukuye cyane, en échange y'iyo qualité, il faut que uburongozi bukugenera salaire. Kandi mwumve sindi contre vraiment yuko église yogira icikoze, ariko ni wewe wenyene ku giti cawe kubera ko uri special udasanzwe, canke uri kuravugira no mu batteur, nimba uri umupianiste uri kuravugira no mu batteur, nimba uri umubatteur uri kuravugira no mu soliste, nimba uri umusoliste uri kuravugira uvuza percussion, nimba okay, iyo ni team y'abacuraranzi. Sawa? Timu y'abacuraranzi ni wewe uririmba, ucuranga ukaririmba, uwo mwanya ko musangiye n'abaririmbyi. Iyo muje mwese muza n'abaririmbyi, muriko muvuga iki? Muriko muvuga ko uburongozi bworaba bugahemba abacuraranzi gusa, hama baririmbyi ko mutonda umwanya umwe. Ati twe naho twocuranga neza ariko abaririmbyi bakaririmba ibibayabaye bo ntibakeneye travail nkuko natwe tugira travail. Kubw'ivyo ishengero niriturabire kugira ngo dupresente ibintu biri professionnel. Murumva ingene ndiko ndexposa, ukabura umuntu w'imvuga kuri, ndiko ndakwereka ingene ivyumviro vyawe bidapanze neza, sivyo? Kandi ukabigumiza uko, ugiye gukena noneho. Nukuvuga ngo ubukene bugiye kubandanya kugutondako, kandi tuzoguherekeza mu cyubahiro. Imana niyo izobizi ko wayikoreye cyangwa utayikoreye, ariko gupfa ko urapfa kubera ko ivyumviro ufise sivyo. Murumva ko ikigwa kirekire? Okay. Tuve mu baririmbyi. Urumva uvuze uti jewe pianiste nkwiye guhembwa, ukaba ukunda na bagenzi bawe, uraburi kuravugira n'abandi, hanyuma mukaba muri abamusicien mu vyumva uko nyene, mukaba muri honnête mukunda Kristo, muri ko muraja mu ijuru, muvugire n'abaririmbyi kuko muri ku rubuga rumwe kandi mutanga umwanya umwe, sivyo? Hari gushikuza kuri mwo ngaho? Mwumva ariko ndashikuza? Ni realite. Okay, abakorera mu isengero bose ni bande? Baririmbyi, bacuraranzi, muramenya, muraba muri ko munanavugira nabo mu buhinga bw'ivyuma, bazinga amasinga, babandi muguma mutuka ngo duza mikrofone, ngo jewe ngo numva ubu gitari, ngo jewe ngo bajya nabo ko mutako muvuga imishahara yabo. Okay, tuve mu baririmbyi n'abacuraranzi n'abari muri son, abakorera muri eglise bakwiye kubahirizwa umwanya wabo, baronka agashiruka bute. Abantu bakubura
abantu bahanaguriza intebe mu bahembwa ntibakwiye gusigara inyuma. Ntorera rero eglise ivuga ukuri, ishobora kudakora muri wanja wangura kugira ngo izo nduru n'imyidogo bihere, hanyuma tuje mu ijuru vraiment. Ko munumye cyane ibi ndiko ndabivuga nk'umupastori kandi nk'umu artiste. Izo concert muri ko muravuga, nakoze concert payant, bamwe muri mwebwe mutaravuka, nta concert nimwe yunguka. Abamaze kuzikora ngaha mu minyuze, nazikoze bamwe mucavura mu bijanye n'umuhamagaro, n'ubu ndacazikora. Nta concert nimwe ushobora gukora ngo bana ngo business ngo njanye yaya ngo ndabona nzogurisha amatike nzoriha sale ivyuma amatara hanyuma yazova ko ninde. Ni mu minyuza bari ngaha, ahubwo utaravye neza n'utwara ufise duherayo, kugira ngo Imana ibereke ko ingabire yaduhaye zidashobora n'umunsi numwe tudashobora n'umunsi numwe kuzihindura urudandazwa. Simvuze ko Imana itoduhezagira financièrement bice mu ngabire zacu, non, il est souverain. Ariko si twebwe tuyiha umurongo ngo urumva ngo ngizuku ngwe gariki, ninde yakubesha? Mbere yanyu ndicabona civyo. Rero subiza ubwenge kugihe, ukaba ucuranga neza, curaranga neza, kandi uryoherwe yuko uwaguhaye iyo ngabire umucurangira neza. Si eglise ucurarangira canke pastori n'uwaguhaye iyo ngabire. En fait kiko kiranja mu mutima nuko urufatiro nashizeho ubwa mbere, kandi navyiketse igihe nababwira ati musa n'abariko baranyumviriza, ariko muri mu bindi muriko murapanga utundi tuntu twanyu. So Imana kubera ibintu tumaze kubaka ntituyihana kajyo ko kutuganiriza. Kandi aho niho tugiye gupfira, kubandanya dupfira. Guhagurutsa abantu, guhagurutsa uyu mwanya nk'uyu, uyu mwanya duhuriyemo n'indi myanya izokurikira, ni turning point kuri twebwe abacuraranzi. Kandi hari umuntu yabivuze ko neza mbere ati nta n'amatsiko mufise yo kuvuga ati jewe igihe cyose muzohora mumbona ndi umucuraranzi mwiza, ariko kandi mfise n'indi casquette, ndi umu engineer, ndiriwe ku kazi, abandi araba commissionnaire, abandi araba docteur, abandi araba mukarindirira inoti muri iyo nzira imwe yonyene yitwa umuziki, nawo nyene tutaramenya kuvuza abasha. Tuvugana ukuri, twiyakire uwo muziki dufise. Entre parenthèses, abastari bose muzi muri football ntibagumiza amaso yabo kuri rya mishahara yabo, bafise ama entreprise baca bakrea ku ruhande a générer des fonds. Abo muzi mwese kwisi bahembwa ya miliyoni y'amadolari, ujya mushahara urumva wo guha wewe n'umuziki ntiwosubira no kuvuza kuko uburonse icyo umutima wawe ushaka. Kumbe hari igihe tubesha n'Imana ngo turi mu muziki, kumbe turondera ivyo umuziki woduha. Malheureusement bariya bose bafise investissement baca bagira ku ruhande.
kuko aho bukera arashobora kugira accident mu kazi muri terrain ukuguru kukagenda ntasubire gukina, ariko ubuzima bwiwe mu bijanye n'inoti ntibuzohagarara ngo nuko carrière yiwe ya foot yaheze. No, ya afisa ma investissement mu bindi. So umuziki wacu bwa mbere ngaha ntuhemba, turi muri contexte naho muri ko muri digadiga mwiremesha mu mafuti. Concert ushobora gukora rimwe, umusitari wese, umusitari umwe yo bari hagati yacu ngaha azwi ashobora kuzuza Odeon ku bihumbi 20 par tête itike, uzoyikora kangahe mu mwaka concert? Okay, stade igira yuzure, nijyaru uzokuzuza stade ngaha basi ku bihumbi 5 carrière yawe yubatswe kugeza ku rwego uruhe, ku buryo ushobora kuvuga ati jewe financièrement amaso yanje ni kuri concert, amaso yanje ni kuri production y'umuziki, urapfuye neza na neza. Nimba mukiri muri ivyo, nimba mutarakanura, niba imyaka umaze muri mu muziki utaracurura ngo utandukanye ibintu, muguma muzunguruka murindira ibidahari, peut-être bizoza, ariko réalité ubu nyene ubu Bazuwara yakoze yujuje ni Meridien, ni Dudu yujuje Jardin Public, no ijyayo yari for free, yaronse abamusupporting, aravuga ati ko ibintu vyose bijanye na sound, bijanye na lighting, bijanye n'iki, ndonse umugira neza, icyo nkeneye ubu nukuvuga ubutumwa. Kuko yapima ngo arihishe, agaca ariha les services za sound na lighting inaki, ntushobora kuronka mu matike abantu bagura binjira ayo gukuvra zijya dépense, ntibishoboka. Mureke indoto z'abasazi, ntibibaho, nije ndabibabwiye. Umuriro bamwe muri mwebwe mumaze kuota mu maconcert mukora mu makartier hariya, urumva bamwe amasede atarava ku isoko muramaze mwarose umuriro kuyagurisha, mukagira fundraising, CD yasohotse, uwemeye kuyigurija ibihumbi 100 bikarangira atayaguhaye canke atitavye na telefone yawe. Muri mu biki? Muri mu biki? Muretike kurota bitabaho nje kubahebuza. Amafaranga ariho muri iki gisagara, ariko kuzi kuyarondera. So nimba kuri bamwe hari amahirwe yo kuronka amafaranga, hari ukuntu muronka duke mu muziki, siyo revenu yonyene ukwiye kugumiza kwa maso. Nta warazi ko uyu munsi tuko turavugana CD zoba zaciwe ku isoko. Ubu ukudandaza umuziki kuba ariko bawukora neza byafashe iyindi nzira, bamwe n'ubu mutaratori yariyo. None mwumvaga basha Imana yaducunguye ikaduha agakiza, tuyitera akagere kubera ukudatahura kwacu, kubera ukudakoresha izindi ubundi bukerebutse Imana yaduhaye, tukuma dusamare dore bifashe. Okay, igigi iraje, okay, sawa. Abo bihira birabahira, ariko nakanya gato ni namakenya. Umviriza, hamwe twogira ama église yiyubaka financièrement, agashobora gusupportinga bamwe, ariko malheureusement bakwiye kuba bose, kuko umwanya batanga n'umwe. Urumva? Hama ikindi mumenye gutandukanya. Église yo bishobora ihera kuri umuntu akora full time. No kuvuga ngo usanga mu musicien hari n'ibindi bintu yofasha muri administration kugira ngo
hakwangaja uwundi mu administrateur muri eglise kandi hari umu musicien yize vya administration yize comptabilité turabitoye ni umu musicien kandi arashobora hako twangaje uwundi uyu mugisha umujeko aho bice bitangura kugira sens ariko ugahemba bassiste na batere umuhembe ugahemba batere na soliste umuhembe ugahemba soliste uribuka nabajya barongora indirimbo hanyuma n'aba back vocals kuko repetition bose baba bari kumwe niyihe eglise zo bishobora so ndazi ko muca mugorobeza munsiba ariko ni vyiza ko tuvugana ukuri hanyuma nshobora kuba ntabivuze neza uko vyategerezwa cyangwa uko washaka kuvyumva ariko munyemerere umuziki bamwe tuwurambiyemo kandi ntitwiteguye kuwuheba ariko kandi hari satisfaction iyo mpano Imana yaguhaye ni wayikoresha neza kubw'icubiro c'Imana Imana yashobora kugurura yindi miryango ugatangara ukavuga ati Mana yanje ari naco gituma kubera uko kwihenda cyane nico gituma abacuranzi yamaze kumenya ingabire yiwe kwitanguye gukariha aca atangura gushira akabaza kubijanye n'amashuri akiga ntaheze uwundi yazinduka yabimenya hakiri kare akavuga ati jewe nzotungwa ugasanga mu ibarabara n'igitari yahetse agenda aradundika urumva ihabaye iki ugiye yamaze kubona ko yabaye umustar isi ayifise uku ni dore mi faso wabaye iki jya ku ishuri wabaye jya ku kazi jya iyo diplome urayikeneye okay mufise amakuru atariyo ngo muri Amerika aba musiciens bose babeshejwe n'umuziki ninde yababeshe abacuranzi bose mubona mu ma eglise hajya haba harimo umwe aba yarizewe avuga ati l'administration ya eglise ivuga ati uyu nubwo afashe iby'umuziki afise n'ibindi afasha uyu tumukonsidera nka full time uyu yohembwa ntibashobora kuronkayo bahemba bendi yose nta eglise ibaho muri Amerika haba mu bazungu haba mu ba black Americans cyangwa nibibaho ayo namakuru maze kurondera namakuru maze guhura n'abantu banyibwirira bari muri zo context so turi mu bintu dufite amakuru atariyo hanyuma tugashaka ngo ivyo nyene bitari ivyo dufise bibe iwacu bene data sindi contre eglise ukoreramo ntiyabishobora ntizobikoze icyaha kandi tuzoyimenya tuyikomera amashiti ukoze ibintu vyiza ico duha ama eglise yose akabishobora ariko ntibishoboka so nico gituma twuguruka ubwenge twige twegera aba entrepreneur tumenye gutanguza imitahe mito hamadukure ivyo kwitwaza ngo eglise dutwara umwanya wose nabivuza mu majambo avuga ngo Imana nye n'ishengero niyo uri kuratunga gatoki ngo yagutwaye umwanya wose wo kuyikorera hanyuma niyitumye ukena uraba maso ingene upanga ivyo bintu n'imvugo ubikorera ubivugamo kuko humvikanamwo ko no Jesse ndiko ndakorera Imana nka kujya ukubura ariko arakorera Imana oya jewe ingabire yanje iri speciale ku buryo ikwiye kwitabwaho kuruta izindi zose bene data ingabire zose zikora mu nzu y'Imana Imana yatanze isabagire bose nibo aba musiciens bose nibo baba protocole bose nibo bavuga butumwa bose nibo yatanze kuriya so iyo tuje umwe wese abazanye shikanwa abaje
gushikanira Imana bivanye na identite n'impano Imana yamuhaye, akavuga ati umubiri wa Kristo, umugeni wa Kristo, jewe ico nkontribuwa niki. Kudatanga kwanyu mu isengero mwari muzi ko gufatanye n'ubukene murimwo. That's ko muriko murandira imisaya, ariko ni principe. Ni principe, iyo principe yo gutanga, yo kubiba no kwimbura, si ya bamwe mu nzu y'Imana, si ya bamwe hama ngo bane ntibarabe. Okay, mubazanye ni bande muri mwebwe batanga dime? Abacuranzi n'abaririmbyi mutanga dime, icya 10 muri bangahe? So Bibiliya kwitomora neza gutanga, kubiba no kwimbura, ugaca wikuramo, ugaca uvuga uti je natanze umwanya hama iby'amafaranga jewe oya. Okay, biri clair. Ukabutanga umwanya uzokwimbura umwanya. Nico gituma mufise imyanya myinshi, kubera ko mutanga umwanya mwinshi. Mufise imyanya myinshi niyo guteba ku ma WhatsApp, kurara mugaramye ku ma WhatsApp n'ibiki, urumva ku ma YouTube, kubera ko ico mutanga n'umwanya hama Imana ikibaha umwanya n'imyanya. Ni principe. Ico biba nico wimbura. So ukabiba umwanya uzoronka imyanya myinshi, imwe uburi cyo uyikoresha. Ukabiba amafaranga uraronka amafaranga, urimbura amafaranga. Ukabiba urukundo urimbura urukundo. Ico biba nico wimbura. So ivyo ni nkora mutima kuri je, kugira ngo muri uyu mwanya Imana yaduhaye bene data, ubukene dufise ntituburondere mu bantu, mu masengero. Bukene buvuka muri twebwe nyene kubera kudatahura. Okay, nimwansiba basi kubera dusanzwe dukundana munsibe gatonye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niwavuga vuge nk'uvugishijwe. Inyishu iri ngaho. Reference navuze natanze kuva mu isezerano rya kera. Hano hari abakozi b'Imana batari bake. Jewe sinzi vyose, sinishura n'ibibazo neza vyose, ariko mu gihe Dawidi aracuraranze, ugucuranga kwiwe kuzanye impact, kuzanye ukoroherwa ku buzima bwa Sawuli yari yatewe n'impwemu mbi, sivyo? Ivyo vyita iki? Ugucuranga kwacu kugumye muri lo technique gusa, ko ari ibintu biryohera abantu. Ugucuranga kwacu gufise ikibazo, ntikuba kukiri ugucuranga mpimbaza-Mana. Hama gucuranga kwacu gituma kuri mu buvugishwa niki? Nuko son yose isohoka, ndiko ndavuza saxophone, son yose isohoka uri kuravuza ingoma, son yose isohoka uri kuravuza gitara, son yose isohoka uri kuraririmba, burya ifatanye na wewe. Iyo idafatanye nawe no kubaha Imana kwawe, n'ijambo ribitse muri wewe, ukuri kw'Imana kubitse muri wewe, burya uburi kurateza ubukene mu nzu y'Imana. Uri kuratakaza umwanya w'abantu, kuko nifuza ko umwanya mpagaze kuri gitara, piano ndiko ndavuza, nifuza ko ijya son, ijya ko mvuza ingene yumvikana mu matwi y'Imana yashize imbere yanje,
iza kubohora uboshwe, iza kuzana umunezero w'ubumana ku muntu yaje yijiriwe, iza kuzana kurema ivyizigiro ku muntu azazaniwe. Ivyo rero uvyita iki? Imana iriko iravuga. Imana iriko iravuga inciyemwo, kandi iciye muri son ndiko ndarekura. Nivyo bizana itandukaniro. Iyo umaze kubimenya, utangura kugira umwitwarariko nk'umucuraranzi wo kudapfa gusimbira kuri instrument. Nta umenga ni gikonkwane. Donc aussi longtemps maîtrise amakoro, ivyo birakwiye. None bikwiye. Ni gute ubuzima bwawe bwovugira muri iyo son kugira ngo abakumva ntibumve Lucky Dube, ntibumve umenga ninde Chameleone, no, bumve umutima w'umuprofete, umuntu ariko aravuga icyo Imana ivuga ku buzima bw'uwo muntu. Naho vyugariye. Kandi ivyo bica bizana itandukaniro, bihindura ya nyifato yacu. Tuzwi nk'aba umumuzisien ntasenga, iyo hageze amasengesho acatangura yumva ari myayo ije ngaho, yumva ivyo bintu bitamuraba. Abasenga ni basenga, jewe nihagera kuvuza ndabaha ivyo mushaka. What? Sinishiye neza. Ubu ni muranyugwa kubera ko mushaka kumva ivyo mushaka, kandi birabatera ubwoba kubera ko tuvuze kuvugishwa, mumenyereye abantu bavugishwa babanje ivyo bifatanye n'ubupfumu no kuraguza mwakuriyemwe iwanyu. Kwa Kiranga ko imbere yuko Kiranga avuga, umupfumu avuga, abanza guhindura ijwi. Moi je none sinaraguje, ariko nibaza ko aruko bigenda. Atangura kwiraba ingwa niki voilà. No mu isengero rero tubizana uko nyene kugira ngo Imana ivuge, ifuko abantu batangura gukora ibintu bidasanzwe, abantu bagahungabana, abandi bakazunguruka. Iyo si Bibiliya. Urabona aka kantu nzungurutse, numva ikizunguzungu. Numva ikizunguzungu. So ivyo nivyo biba mu vyumba vy'iwanyu musengeramo, aho Imana ivugira, ku buryo udashobora kwizera ko Imana ishobora kutuvugisha mu vyanditswe vyera. Imana ishobora kuvugisha, kubavugisha ndiko ndavuga mu ijwi risanzwe, ntavyo mwizera. Nimwizera ko Imana ishobora kuvuga ndiko ndacuranga. So nta jambo ntaki, Imana ikavuga kujya yavuze mu ijwi ry'inanga ya Dawidi. So muzoba murabitahura nta kundi. Turafise ikibazo ngaha mu Burundi kuva mu bakurambere bacu. Turafise turafise ingeso mbi yo kwikorana akantu kose, kwikorana, kwibako. Ubugirigiri bugira babiri, sivyo? Hari gihe wowe ufise capital ifise ahigarukira, ariko ukeneye izindi nguvu za mwene so. Ivyo bazobitwigisha. Turafise ikibazo cyo kudakorera hamwe, kubera ko dufise ikibazo c'ubuhemu, dufise umuco w'ubuhemu. Umuntu acavuga ati hako bancamo. Aho ni munzu y'Imana, ni muri bene data. Hako twokora niki, sindamwizeye havancamo, reka ngwane jenyene, bihomba bimpombane, ninatunga ntunge mimi toto moya. Kubera ata muco dufise wo gukora ama cooperative, kuja hamwe,
gutanguza ikintu turi batatu tugwane. Je ndafise intege nke nga muri organisation, wundi ndafise intege nke muri gestion, ariko ndafise ivyimviro vya business kandi twoyihurizako. Izi nguvu zatwe batatu reka tugire ikintu. Turondere umuconsultant, uwo du coachinga, mais dutanguza ikintu. Okay, waronse 500,000. Ntiwiteguye gufata risque yo kwiyunga n'undi muntu yoba afise indi 500,000, kubera ko icyo ubona n'ubuhemu gusa, nta na risque witeguye gufata. Okura yabitse ejo ugize umusonga wa 50,000, nturara utayakozemo mu ndwi zibiri fye. Nuko tuguma mu bukene, kubera ko ntitura abantu b'amariske kandi ntitura abantu bizigira abandi. Ivyo rero biratwishe, kandi tukaguma uko tukiri bato uku. Ndabona benshi mukiri bato, no kuvuga ngo tuzosaza uko nyene malheureusement.